igana ku kirimba kwa nyir'icyubahiro. Murabona neza yuko hose bari basidukanye n'iyo nka kuza gusanganira umuvyeyi wa Afrika. Agiye kuruhuka no kubandanya atunganiriza abarundi bakunda cyane gusa. What's up, my beautiful people? Nizere ko mumeze neza. My name is SP. This is Media of People. Nkuko mubibona uko dutanguranye indege, ariko ntabwo tugira tuvuge ku mateka y'indege canke se kubigize indege, no, ahubwo tugira dutangure urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva mu Burundi kuja Addis Abeba nk'umukuru wa Afrika yunze ubumwe, canke se nk'uriko aserukira Afrika yunze ubumwe muri iyi minsi. Twongere tugaruke kandi no ku buzima bwiwe muri rusange. Ni muntu ki, byagenze gute kugira ngo abe arongoye uyu muryango, azobifatanya gute no kurongora igihugu ciwe c'amavuko asanzwe arongoye c'u Burundi. Ni gute umuntu atogwa ngo arongore iyi miryango, canke se bigenda gute, niyahe nzira bicamwo. Ibi byose ni mu ntiza amatwi kuri Media of People kugira ngo tubabwire uko bikorwa nuko bigenda. Making sure rero ko wagize subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibiganiro nk'ibi canke se inkuru nk'izi zizokwame zishikira mu matwi yawe nkuko bisanzwe. Turi ku murango itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, neza neza Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia, bimwe mu gihugu cyo muri Afrika kitigeze gikolonizwa canke se kitigeze kigira cumva canke se kimenya ikimoko caba kavantara. Nkuko mubibona n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yararamutse agiye kurahirira kurongora Afrika yunze ubumwe ku nshuro ya 39. Akaba ariwe kandi Murundi wa mbere abayeho mu mateka yaratewe iri teka, kubera ko nta wundi Murundi arashika kuri iyi intambwe. Uyu asanzwe aramutsa
uburongozi bwa Afurika yunze ubumwe akongera akaba n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Amazina yiwe y'ukuri nk'uko twatanguye tubivuga ni Evariste Ndayishimiye. Yavutse ku itariki 17 Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 968. Avukira mu ntara ya Gitega, hahoze hitwa komine Giheta. Azwi cyane ku izina rya Neva. Ushobora kwibaza ati izina Neva ryavuye he? Eka Neva ni agasirno canke se akazina k'ubuhizi wenyene ubwiwe yiyise, afashe amazina yiwe Ndayishimiye Evariste akabicamo, hanyuma agatora akajambo gatoyi kagufi ariko Neva. Ku bijanye n'amashuri, yize amashure y'intango mu Burundi nyene, yiga Universite y'u Burundi, afise diplome mu mategeko canke se ico twokwita droit. Yarize kandi ivyerekeye n'intwaro n'umutekano. Ivyo vyatumye aronka ubumenyi bwo kuyobora canke se bwo kurongora igihugu arico c'u Burundi. Eka bikaba binamushikanye ku kurongora Afurika isanzwe yunze ubumwe. Munkundire tuve Addis Abeba hariya mu gihugu ca Ethiopia, ahubwo twerekeze ku rugamba canke se twerekeze ku kibuga c'intambara. Ubu turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 995, igihe intambara yari ikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Niho ubusanzwe aramutsa ubumwe bwa Afurika akongera agatwara Uburundi, Evariste Ndayishimiye yifatikanya n'umugambwe witwa CNDD-FDD, arinjira ishamba. Ico gihe yarabaye umugwanyi, yarongeye kandi araba umuyobozi mu rwego rwa gisirikare. Arafise kandi n'ipete rya generale majoro. Uru rugamba yagwanye nigo rwamugize uwo ari we, kuko rwatumye aronka icubahiro mu gihugu, yongera aronka n'icubahiro ku bene gihugu muri rusange. Ushobora kwibaza ati urugendo rwo kuba umukuru w'igihugu rwatanguye gute? Nk'uko nabibabwiye, inyuma y'intambara harabaye amasezerano. Ayo masezerano niyo yatumye umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yarasanzwe arimo, yarasanzwe agwanira uza ku butegetsi. Ukiza ku butegetsi, yarabaye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, umuyobozi w'inzego zitandukanye za leta, gushika mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho yaca atorerwa kuba perezida w'u Burundi. Ku migambi yarasize imbere canke se yarafise mu kwiyamamaza, yari amahoro, ubumwe, kugwanya igiturire, kwitunganiriza kw'igihugu canke se
kwibako ibyo twokwita self reliance mu rurimi mva mahanga. N'utubazo twinshi mushobora kwibaza cyangwa se mudafitiye inyishu. Ni gute batora umuntu arongora Afurika? Bigenda gute? bica mu nzira iyahe? Kuva waragize subscribe kuri Media of People, kuri Voice of People, inyishu nta handi wosanga atari ngaha. Perezida arongoye Afurika uko asanzwe atorwa biroroshe kandi birizewe. Ni kuvuga atorwa mu baperezida basanzwe bahari kandi agatorwa n'abaperezida nyene. Ategerezwa kuba ari perezida canke se umwami w'igihugu ca Afurika ico ari cyo cyose, kandi no gutorwa nawe atorwa n'abaperezida. Inzira bicamo iba yoroshe kuko ni inzira y'abakuru b'ibihugu iyo bise summit. Ni kuvuga abakuru b'ibihugu bya Afurika bahurira mu nama yitwa Assembly of Heads of State and Government, bakaja hamwe bakagira inama bakiga bakaraba ati ninde gira arongore uyu muryango wacu wa Afurika. Gutanga candidature canke se gutanga uwiyamamaza, umukuru w'igihugu ashobora kwiyemeza canke gushigikirwa n'akarere k'igihugu kiwe. Nk'akarorero ugasanga nka East Africa yashize umuntu imbere, canke se West Africa canke se South igashira imbere ati uyu dushaka azo duserukire. Mu nyumve neza, umukuru w'igihugu bwiwe ashobora kuvuga ati je ndiyemeje ko norongora akanama ka Afurika canke se umuryango wa Afurika, canke se igihugu ciwe kikamushira imbere, canke umuryango ahuriyemo wa regio asanzwe abamo ukavuga ati turagushize imbere uduserukire. Uyo muryango wunze ubumwe wa Afurika utezwa imbere n'ubuyobozi canke se rotation hagati y'uturere twa Afurika. Ni kuvuga ni Afurika y'ubuseruko, Afurika y'ubuseruko bw'amajepfo ariyo East, Afurika y'amajepfo ariyo West, Afurika yo hagati ariyo Central, na Afurika yo mu majepfo ariyo South. Gutora abakuru b'ibihugu baratora hagati yabo. Akenshi mu nyumve neza, akenshi bikorwa ku bwumvikane canke se consensus y'abantu baba bari mw'iyo nama, canke hakoreshejwe amajwi menshi iyo bikenewe. Ni kuvuga igihe c'ubuyobozi canke se igihe umuperezida w'ubumwe bwa Afurika aba ariho ategerezwa kumara igihe kingana n'umwaka. Ntibikunda gusubirwamo, usibye ko mu bihe bisanzwe ashobora mu gihe habaye ingorane kanaka ashobora kurenza iminsi, ariko ubundi ho ntakunda kwisubiriza. Ni kuvuga perezida wa Afurika yunze ubumwe aba ayobora inama nkuru ya Afurika nyene yunze ubumwe, abaserukira Afurika yunze ubumwe mu migenderanire mpuzamakungu, ashigikira amahoro, umutekano n'iterambere muri Afurika yose muri rusange. Ntaba afise ububasha bwo kuyobora igihugu n'umwanya w'icubahiro gusa. Ntashobora kuvuga ati ndagiye kuyobora ikindi gihugu ngo nuko ngo ayoboye uyo muryango wa
Afrika gusa n'icubahiro c'ubuyobozi bwa politike. Iyo niyo pete canke se nico cubahiro perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye araye yambitswe canke se niyo ntambwe araye ateye. Nk'uko mubibona aha Evariste Ndayishimiye twabagarukanye tubakura mu mateka tubazana muri uyu mwaka wa 2026. Reka tubazane uyu munsi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, aho perezida Evariste yari asanzwe avuye mu gihugu ca Ethiopia. Mwibuke twatanguye agenda, ubu tugiye kurangiza agaruka, ariko kandi ntituravuga amateka yiwe, ntituravuga uburusho azokura mu kuyobora canke se mu kurongora uyu muryango. Reka tugaruke ngaha ku butaka bw'u Burundi canke se mu gihugu c'u Burundi, aho yari asanzwe yururutse indege avuye kwambikwa umudari. Anaweza ko ingabo zose ibintu by'amateka murabona yuko n'amadrapo ya Union Africaine amanitswe nayamubona nayo turiko turabafateka. Buranye n'icubahiro agomba kugenzura ingabo. Twagarutse mu gihugu c'amavuko kwa Ntare. Nk'uko twari twabibasezeraniye, reka turabe kuba umuperezida wa Afrika yunze ubumwe, uri usanzwe kandi uri umuperezida w'igihugu cawe usanzwe uvukamo nka perezida Neva, n'ubwahe burusho niyahe nyungu Uburundi bugiye gukura muri iki kiringo c'umwaka usanzwe aburamutswa agiye kurongora Afrika yunze ubumwe. Aha ni ibintu byinshi Uburundi buzohungukira, ariko reka tuvugemo bitanu twashoboye kubegeraniriza biza kwisonga. Aha icambere n'icubahiro mpuzamakungu canke se izina ry'Uburundi ukuntu rizoduga cane muri Afrika no kw'isi yose muri rusange. Ica kabiri twovuga n'ijwi rikomeye muri Afrika, ndavuga kugira ijambo rikomeye muri Afrika nk'Uburundi. Ni kuvuga aha Uburundi burashobora gushigikira ivyiyumviro byabwo canke se gushigikira ivyumviro byabwo, amahoro, umutekano, ubutunzi, bubicishije muri aka karyo baba bafise canke se baba baronse. Tugiye ku ca gatatu, n'amahirwe y'imigenderanire. Aka kantu munyumve neza, n'amahirwe y'imigenderanire. Kuba umukuru w'igihugu wanyu arongora Afrika yunze ubumwe biragwiza amahirwe y'imigenderanire, ni kuvuga n'ayandi makungu. Aha bishatse kuvuga iki? Imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, amafaranga n'imigambi iva hanze, I mean projects. Ibyo byose igihugu na karusho kigenda akironka. Ikigira kane twovuga ni gushigikira amahoro n'umutekano. Igihugu canyu kiba gisanzwe gishigikiye amahoro n'umutekano, aho umuryango wunze ubumwe wa Afrika ifata ingingo Uburundi bwobwo nk'ububa busanzwe buyitwara buba
buri mu bafata ingingo nyamukuru. Ni kuvuga ngo nta kintu gishobora gutegwa ko umukono atari Uburundi bubikoze, kuko nibwo buba busanzwe butwara uyo muryango. Iki rero gica kiza mu bijanye no gushigikira umutekano. Muguma mwumva ati nk'ubu igihugu kanaka ngo kigiye kugwana, ni kuvuga kugira ngo iyo ntambara ihagarare Uburundi buba bwarinze gusinya ati iyi ntambara nihagarare muri Afrika. Ni kuvuga ikindi ca gatanu nyamukuru novuga kuri ntebe umukuru w'igihugu aba aronse, ni gukura mu kwigana. Nshatse mvuze gukura mu kwigana ni kugira ni gutirisha, niko nobivuga, ni gukopia ukavuga ati kajya kantu haya ko bagakoze natwe reka tugakore. Ni kuvuga nk'abayobozi canke se abasanzwe bayobora Uburundi barunguka ku bumenyi n'uburambe bw'abandi bayobozi ba Afrika baba basanzwe babari hafi, baba basanzwe bahurira mu nama zitandukanye. Bakunzi ba Made of People, nizere ko ubu mutahuye ico arico n'akamaro k'uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe, ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Nk'uko twama tubibasaba, uyu muryango uragutse, ikintu usabwa ni kimwe gusa, intererano usabwa ni kugira subscribe, ukagira comment, ukagira like na share. Bye bye.